Mbe mukenyezi ni ikiganiro giha akaryo umukenyezi uwo ari we wese mushikirizwa n'isamirizi yanyu Irebe FM ku munsi wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 8 z'umuhingamo. Ati no musi tubafitiye umutumire uno musi kuba tube kumwe n'umutumire ubona neza ko yamaze kwishikira abugami bw'isamizi Irebe FM. Narenze ndateba narinzi ndamugandisha ntayenze ndabada bicisha inyota tumwakira amazi namwe mumwiyumvira namwige mazi mudutega amatwi mugumane natwe samizi Irebe FM kuri 91 n'ibice 4 ushaka kudukurikirana kandi biciye kuri Westatu akaburungu Irebe FM akaburungu.com. Nashimira wese kuri twumviriza udutega amatwi kandi ndabwira ati karibu cyane ugumane natwe ariko ngira ko nakira umutumire wacu ndakubwira karibu cyane. Murakoze cyane namahoro ego namahoro mumeze neza turashima n'ukuri aho mwaciye hose ni sawa bimeze neza cyane turakwakiriye cyane muri Irebe FM. Ego murakoze ni rya mbere shitse nga kandi ndaryohewe cyane karibu cyane tugira ko utwidondora mbiga turi kumwe nandi tugira tuyage nandi ninde ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Inankuyo Deneve nkuko bamwe bose ndabizi ndi umusilameuse umusilameuse novuga ko ndi umunyavyese mwanditsi w'ivyese ego mu Kirundi nkafise n'utundi tuntu apart nkora ego urakoze cyane Deneve. mbere yo kwinjira neza na neza mu byo usanzwe ukora byo kwandika ivyese Deneve n'umwigeme yakuze gute? Deneve n'umwigeme yarezwe gute? n'umwigeme yakuriye nova mu kibano kimeze gute? Mbega aho wakuriye aho warabaye umwigeme yafatwa gute mu kibano? Murakoze kuri ico kibazo mu mbajije kuko ni kibazo novuga gikomeye cyane. Mpereye ku ingene nakuze ikibano nakuriyemwo en fait jewe bon kwa nakuze ndi umwana umwe ikinege ego ikinege narifise ukuntu fina narifise ukuntu navuga cyane banshabuje mva nacandira umva nari umwana akunda kurira cyane ariko mu kibano bien sûr twarabana n'abandi bakobwa naho nari nkiri muto même n'ubu ndavye ngiye ndaraba uko aho nagiye ndaba umukobwa yafatwa nk'umuntu umenga c'est comme si ntacashoboye hatayenze kuba intervention y'umuhungu canke umugabo. C'est comme si nta yoshika naco yo kwishikana ko afise uhamushikana bien sûr umva hari ukuntu rero ikibano cafashe umukobwa nk'umuntu menga afise intege nke afise umva ntacashoboye mu bisanzwe même si naho twabona hari abakenyezi baza barazana ibintu bikomeye cyane mu Burundi ndetse n'ahandi mugabo hari ako kantu karagumaho kerekana ko umukenyezi akeneye appui bien sûr akeneye appui ariko quand même batahure ko umukenyezi arafise ico yo marira entourage arafise ico yo marira abagenzi biwe n'abandi bitwa ko batari abakenyezi novuga nka genre masculin. Ego murakoze cyane mbiga ivyo onye ni muri rusangi nivyo tubona mu kibana ahantu hose atumukenyezi ntashoboye nyimba gishoboye naho nyimba kijyarashoboye gishikako ni kubera umugabo wiwe ni kubera umugabo avukana. Mbiga Deneve yoba yarashikiwe n'ivyo bintu gasanga areka arakora nk'ikintu canke ari nko mwishure ari hehe ati wewe ntiwo wa mbere ujya mu ngo ntiwo mucako vyo bimaze kugushikira wewe directement bikagutusha? Sinovuga ngo ntibiranshikira bien sûr yamaze kunshikira mu ma situation nashima menshi hariyo ahantu nashobora kumva mvuga ati je ndafise ide kandi ndumva ko iyo ide bayikoresheje ishobora kugera kure ishobora kugera kure kandi ishobora guhindura ibintu ariko
kubera wasanga ndi muri entourage y'abahungu nyene abapapa abantu bakuze ariko urumva batari abakenyezi baca bavuga ati none uwo mwana ngana uko canke uwo mukobwa ariko avuga iki ngaha ese arabona ko twebwe yorengera ivyiyumviro byacu akazana ivyiyumviro vyiwe akumva ko vyoshika kure urumva nyene nabonye ko ibyo bintu birakunda gushika kenshi cane canke meme nibutse nkiri umwana mutoya hari ukuntu ibintu twakina kujya by'abana ariko bagasavuga ati oya abakobwa ibi ntavyo boshobora genda muteke iki bakumva umenga wewe urafise faiblesse nta hantu ushobora gushika ntavyo ukora ngo binezere abantu canke bigere kure urumva ico kintu namye ndakibona meme n'ubu nyene sinovuga ngo ntaco mbona ariko nuko hagiye haraba evolution gato sico kimwe na kera ubu unye birapfuma ariko ico kintu n'ukuri kirahari cyane mbega muri ico gihe bigushikiye tukiraho nyene waruba ukavuga ati no nanje mutegeza kumpa ijambo nanje ntegeza kuvuga iki cimviro canje nanje gitekereza kumvigwa kagira iki canke kuko turazi yuko abakenyezi n'abantu abakenyezi nk'abigeme n'abantu barego babwira ati nuguhora nugufukirako urumva nukwihangana mbega Deneve yoba yarahaguruka yabakera canke muri kano kanya kavuga ati ntibikunda ntimushobora kunshinyiza nkuko iciyumviro cyane gishobora gutakara ukunyene je novuga kera bimvuyemo vuba kuko je nari umuntu atavuga cane ameza agira ikintu cyo gutinya yigumizamwe ibintu rero okazu bigenze uko bakavuga ati ivyo vyumviro vyawe ntacyo twokoresha naca nyene mvuga ati nta kundi none ngire gute kuko sinobarengera sinova ngo bakubise iki nyene naca mpora nkagerageza guca bugufi ngati okazi wabona umenga ntibikenewe bazobona peut-être après ko bikenewe baze kubibona je rero sinaca ndabi nyene ndavuga sinzi ukuntu bivuga kugarariza voilà sinagarariza ngo mvuge ngo mutegereza kubikora ibintu ndababwiye oya ariko naca mvuga ati okay byagenze uko nyene reka tubifata uko niko twakuze yego urakoze cyane atwinjira rero neza na neza umwuga wawe wo kwandika ivyese mbega n'umwuga mbega no kwiryohera mbega no kugira iki kubgawe ubifata nk'iki ubusilamesha cyangwa kwandika ivyese ego n'umwuga ariko ndeo y'umwuga ni passion ni kintu umuntu aba yumva ko yokora akunze si kuvuga ngo ubikoze pour une opportunité quelconque oya ubikoze kubera iki nyene ni ibintu biri muri wewe novuga ati c'est ta façon de respirer uba wumva ko uri kurandika nyene uriko uravida ibiri muri wewe kenshi iko nkunda kubibona abanditsi cyane ntibakunda kuvuga amajambo menshi kuko afise ikiri ku mutima kimubakiye araja ku gipapuro akandika nka jewe ndi mu cumba ndi jenyene nashavuye canke bashavuje ndashobora kwandika nkandika ibintu byinshi cyane ku buryo mba numva nyine nduhutse rero ando y'umwuga ni passion ni kintu umuntu abamwo ni novuga ko ari vie ni vie yawe urumva ko c'est ta façon de respirer urumva umuntu ahevye go respirer abapfuye mbega vyaje ryari vyo byatanguye gute wamenye gute ko ufise iyo mpano mbega iyo passion yawe wayumvisemwo ryari vyatanguye gute duciye ku mayange uko vyagenze jewe nkiri muto mvuga ati reka sinje kure cyane reka mvuge nka 7e niga 7e jewe narakunda nari umuntu akunda gusoma cyane kumva ko no kwidocumenta ku kintu norondera ikintu en fait nkimva ati iki kubera iki cabaye havyagenze gute kugira kibe namye ndumuntu kuva na kera ashaka kurondera ibintu byinshi rero nciga 7e narasoma mpeje gusoma ndibuka ko mpeje gusoma igitabo je nagiye resume yiwanje sina ego hariyo resume usanga ku gitabo ariko je nagiye resume yiwanje uko ndabibona jewe uko nabitahuye rero nafise iyo esprit yo kwandika mvuga ati n'umuvyeyi wanje ariwe mama yarakunda kubimbwira kera nkiri muto yarakunda kumbwira ati zurakunda kwandika mwana je urumva ivyo ntavyo nta valeur nabiha ariko
nyene naciye à la langue niho naciye mbona ko iyo ntuze iyo mpano canke ico kintu cyo kwandika kiri muri jewe ndatanga kukidevelopa rero après niho naciye mvuga ati naciye numva ko hari abantu bitwa baslameur n'abaslameuse ndigambe nazo oya ntabyo narinzi ukumva hari nko muri 2017 nibuka ko niga lycée du lac nari muri club yitwa Sewij iyo club ya campagne aba jeune mu bintu bitandukanye soit muri art n'ibindi nyene byinshi rero candagiye bariko batwigisha ibintu byo kwandika ngo poesie kandi umva candaja no muri Plume du Lac hariyo agatabo twagize kitwa Plume du Lac yari abanditsi bo kuri lycée du Lac aba poète niko novuga rero candakajamwo après nous naciye mbona ati ega je peux slammer ndashaka kubisangiza ibyo nanditse ndashaka kubisangiza abandi niho rero naciye ntangura kudevelopa ntangura kwimvira uko no bidevelopa uko no kwifata sur scène bigatuma byakura buke buke ndumva yuko ni ibintu wari ufise kuva kera mugabo uza kubimenya buke buke ukuze mbega aho nyine tukiri ngaho twama twumva ngo ihohoterwa ry'abigeme n'abakenyezi riri hose urisanga hose mbega mu gisata ca slam bimeze gute hoho hoba hariho ihohoterwa mu myaka ubimazemo ubikora hari umuntu yamaze kuguhohotera canke hari uwo umaze kumva avuga ati jewe barampohoteye kubera ndi umukobwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina kubera ndi umukobwa canke umva kubera kwagucinyizwa gushaka gushira umwigeme hasi vyoba bihari vyovyo bimeze gute ego sinova ngo ntibihari ahubwo birahari nuko atari cyane gose kuko hari ukuntu muri slam canke muri poesie bamaze gufata umukenyezi nk'umuntu genre yama yirevolta imisi yose mu kwandika yama novuga gute mu kirundi yama umva afise ibintu bimubakiye muri we afise ibintu yama abona tout autour bimubabaje byinshi kandi umva umenga yo kwidesarja avuga ariko ari idoga yamavuga amajambo umva ni gake uca usanga biri different n'abahungu usanga bo bandika ama texte sur l'amour n'andi ma texte nyene sur le pays n'ibindi bintu byinshi ariko abakobwa cyane uza gusanga amatexte yabo menshi ni kwirevolta ni kumva ko nyene yoshwanira abantu afitiye kuri ico nyene mbe ni kubera iki abasilameze b'abakobwa kenshi antuka nta musilameze w'umukobwa canke abantu bandika ivyese w'umukobwa uzosanga adafise texte ivuga umugore ivuga ingene afatwa ivuga ingene ni kubera iki ni ryashavu nyene mwamufise mukavuga turonsa enfin turonsa aho tubivugira turonsa aho duserurira ijambo ni kubera iki bo atwa la majorité y'abakobwa bandika ivyese bategeza kwandika ku mugore cyangwa umukobwa ni kubera iki ukuntu bivuga ni kubera radi la plupart des fois umukenyezi arahohoterwa nkuko nabivuga arahohoterwa naho bitaboneka cyane ariko ari umukenyezi ushaka kubona ariko aragenda asa neza yambaye neza ariko muri we arafise ibikomere arafise ahantu bamubabaje canke arazi ko adashobora kuronka akazi atagiye muri ibi canke atagiye muri biriya bama nyine ari critique ukuntu rero abaslameuse n'abantu bobserva cyane n'abantu bankesa babibika muri bo ariko kuntu ubitse ikintu muri wewe aye moment donné ugomba kuvyandika umva wandika ufise ryashavu ntaco wisigarira voilà umva ko bya bindi byose menga bikuremereye ugomba kubivuga rero nico gituma kanshi abakobwa b'abaslameuse kenshi usanga ariko bandika ijanye n'inkoto kuko nivyo babona dans les entourages nivyo babamwo barabibona bacavuga ati oya sino nanje ko nagiriwe imana nkitwa umukenyezi w'umuslameuse ashobora kujimbira voilà nkabona kuja imbere y'abantu kugira ngo ngire ico mvuze reka umu ambassadrice niko nabivuga abandi bakenyezi kugira ngo ivyo abandi bantu batabona peut-être jewe ndabishira hagaragara babimenye ko bibaho
nico gituma rero kenshi baca bavuga ati reka ntitwovyirengagiza reka tuvuge bagiye bakenyezi bari hirya no hino bataronka ingene aho bovugira bataronka uwo bibwira reka je ndabitransforme ndavyandike hama ndabisangiza abandi nico gituma niko je no bivuga kuko hari n'abandi bobo uzobona gake yanditse indi text atari ku mukenyezi gake vraiment en tout cas benshi cyane gose ndakunze kubibona usa ebana umukenyezi finalement turavugirwa nuko ngira peut-être bidashika kure biga aho nyine mbere yuko twinjira na wewe ko ndabona ko nawe ufise text y'umugore nyene mbere yuko yego aho nyine mbere yuko twinjira neza na neza muri ijwi rivuga kandi muri ijwi rishika kure mbega iryo jwi ryanyu baryumvigwa bimeze gute bon ubu unyereye ko rirumvigwa kuko turiko turabona ama ONG menshi ajeje gushigikira agateka k'abakenyezi biriko biraza ubu turabona ko umukenyezi ashobora guhagarara akavuga turabona ko umukenyezi ashobora kuba comment dire présidente w'ikintu turabona ko bashaka kumwizera agashikiriza ikintu kiri muri we kandi bakagikoresha yego ubunye biriko birahinduka biko birumvigwa nibaza ko twobishimira Imana cyane urakoze cyane nizira ko muri benshi cyane nuko amadukurikirana nizira ko muri benshi cyane muri ko muratwumviriza ndabibutsa yuko ikiganiro nimbe mukihetse kumwe na umwanditsi w'ivyese uwo bita amusilameuse mu rurimi rw'igifaransa uno wese umundi ni Inankuyo Deneve tuyagira byinshi cyane ko bijanye n'uwo mwuga wabo ko bijanye nako kazi kabo ariko tuduga neza na neza ku gikorwa cawe wise femme burundaise umukenyezi w'umurundi kazi ambega kuki umukenyezi w'umurundikazi kubera ko utagize ati umukenyezi muri rusange mbega inspiration yavuye he byakuje nko gute novuga nti igituma nashatse kuvuga ku mukenyezi w'umurundikazi premier manje ndumurundikazi cyane gose hama nashatse kuvuga ati reka mvuge nifokalize ku murundi kazi kuko peut-être dushobora kumva two généraliser la femme ariko pour le moment reka tuvuge la femme burundaise bumve ko umurundi kazi ariko arashoboye arafise ibintu ariko arashikiriza hirya no hino biriko birahindura nyene nashatse nyene byanjemo ko nyene kumva ko novuga ku murundi kazi hama candagira kuko iyo texte hayo texte nace ndayivuga kuri evenement bari bitiriwe umurundi kazi niho nace ndayidevelopa cyane kwa umva yari kuri iyo evenement y'umurundi kazi candavuga ati reka develope texte kuko avant nyanse sur la femme en général ndavuga ati okay ko twagiriwe ibakwe ko turonsi yo event yo evenement y'umurundi kazi reka ndabishire muri contexte y'umurundi kazi hama ngira ico nshikirije ku bazoba bahari nk'umurundi kazi nyene mbega ino texte yawe femme burundaise muri kano kanya hari feedback yumaze kuronka bahubwira ati sha ikiwa ni ciza ikiwa turagushimiye kabisa warasekure mbega muri iyo evenement ubashe kuronka iba ko ryo gupresenta kino gikorwa cawe imbere y'abari bahari ego narabipresence hari n'abantu benshi vraiment narabipresence hama barabishima
abantu babonye iyo text nuko inarose ama feedback atari make kimenshi bambwiye ati courage biraryoshe inzu bimeze neza amajambo ameze neza cyane nukuri narose ama feedback meza kandi heureusement nta feedback mbi ndaronka kuri iyo text urakoze cyane mbega uducishiriza ko gatoyi nk'imisegonda nka 10 cyangwa 15 tukumviriza gatoyi ariko mbere yuko ducishiriza ko reka tuyumvirize kwanza maze uraza kutubwirira akapera mu nyuma kuko rega hajya abantu bandika muri nk'abastar ifa ko muducishiriza ko gatoyi tukumva navyo ukuntu bigenda ariko tuyumviriza gatoyi ino text y'uno murundi kazi yitwa Fambohonde cyangwa murundi kazi amasugaruka atubandanya. Femme, fille du cœur de l'Afrique, tam-tam, entendez-vous les sons des reines du Burundi? Venez, suivez-moi que je vous montre ces créatures uniques qui font rayonner la culture de notre pays. Ce sont nos mères, nos filles, nos sœurs et nos amies. Elles font partie de nos prières, notre avenir, notre passé et nos souvenirs. Elles sont tout autour de nous, elles font partie de nous et sont avec nous et des fois contre nous. Elles sont là quand nous naissons et elles sont là quand nous tombons. Dans nos meilleurs moments, elles sont là. Et quand elles sont plus là, nous vivons nos pires moments. Elles sont notre force, notre source d'énergie. Elles nous nourrissent, mais bien plus encore, quand la graine pénètre le sol, elles sont là. Pendant la sémence, elles sont là. Au marché, elles m'entendent mais vivre. Quand les ingrédients se mélangent et les belles odeurs et saveurs m'attirent dans la cuisine, la voilà. Elle était là aussi quand les premières cuillères ont touché nos lèvres. Elles sont là chaque jour que le soleil se lève. Elles sont partout sans être là, car sans elles, il n'y aura pas de Morondikad, fierté de la nation, étendard du peuple, vous êtes le drapeau que nous brandissons. Elle est la fondation de notre héritage, elle est le fruit de nos espoirs, elle est la guerrière qui guide l'armée, mais aussi la matriarche qui reste aux aguets. Ce sont elles qui rythment nos jours, les chorégraphes qui guident nos pas, les étoiles qui illuminent nos nuits. Ce sont nos rayons de soleil tout en étant nos lunes. Araseruka rukanze ni ryabuye bagaye ariko ryubaka byinshi byasenyutse ni ya nyenyeri asiri bumanuko ni burengero ikarengera umwijima uzana urwanko mu bantu n'uyu wa murundi kaza duzi bendera mu makungu arashaza akabego afise ubwiza n'ubwira yisangije kera bavuga ngo umurundi kazi no kurima gukinjika kuvyara no kurera ibibondo gusa nanje aho ndi nti ihibambira. Elle est présente dans tous les domaines de la vie, ministre, enseignante, médecin, économiste, reine de beauté, ingénieur, entrepreneur. Là où elle est, quoi qu'elle fasse, son courage se démarque dans tous les coins. Viens voir quand elle danse muti, ugwedengwe n'amayaya. Iyo yambaye imvutano, daringe na sayangana. Peu importe où elle est ou d'où elle vient, Umurundi Kadina Yowego, elle a des valeurs qui ne se perdent pas et des enseignements qu'elle nous transmet depuis notre enfance. Elle est fière, courageuse et vaillante, tout en étant douce, attirante et aimante. Un jour, sa voix est comme du miel qui se glisse dans nos oreilles, et l'autre, ses mots sont aussi perçants que des couteaux aiguisés. Quand elle est joyeuse, toute l'atmosphère le reflète. Les oiseaux chantent, le soleil brille et les nuages s'évaporent. Mais quand elle est fâchée, tout le monde le regrette. La terre tremble, on est inondé par la pluie et le tonnerre gronde. Oui, il est vrai que la femme est faite d'émotions, mais c'est parce qu'elle porte le monde sur son dos. Donc, remercions-les pour ce qu'elles font. Et au lieu de négliger nos reines, préparons leur trône. Murundikazi, erekana ubutwari bwawe nubatakuzi, ibikorwa byawe birakarama biramiriza iterambere ry'igihugu cakwibarutse. Gendera imico kama n'akaranga by'igihugu cawe, hama batakuzi ko ushoboye bemeze mu kubabwira uti abarundikazi turashoboye. Ireba fa 91.4.
nuko nizera ko mwumvise icese ciwe mwumvise icese cuno munyavyese turi kumwe ngaha mu bwambwe Samirizi rero famu kuno munsi abona wese urundi inankuyo Deneve twaduheje kumusaba mu kanya gaheze ko yodufasha akaducishiriza ko tukavyumva n'ijwi ryiwe ariko aravuga tukavyumviriza gatoyi umwanya ni gwanyu. Femme, fille du cœur de l'Afrique, tam-tam, entendez-vous les sons des reines du Burundi? Venez, suivez-moi que je vous montre ces créatures uniques qui font rayonner la culture de notre pays. urakoze cyane mbega ku muntu atareka arumva no majambo uwo musigurira muri make nka resume mu kirundi ibyo warashatse kuvuga ibyo warashatse ego twumvise yuko titre ari femme burundaise umukenyezi wo murundi kazi mbega mu majambo makeyi uwo warashatse kuvuga iki twinjiye indani muri mucese cawe ngerageje kuvuga mu majambo make ico nashatse kuvuga ko la femme c'est la fierté de notre pays ni genre comment dire ni umva babonye umurundi kazi barumva ko bishimye nyene kugira uwo murundi kazi ibyishimo urumva umurundi kazi araseruka haba mu mahanga canke ino arakora ibintu bitandukanye bizana impinduka ahabaye nukuri nyene nashatse kuvuga ko hari ibikorwa vyinshi umurundi kazi ariko arakora naha peut-être ari abatabibona ariko bifise aho byashikanye Burundi nk'umurundi kazi arafise ico yatereye mu iterambere ry'igihugu ego murakoze cyane muri n'amasanamu ya kino cese cawe turabonamo abarundi kazi benshi abarundi kazi bagize ico bamarira igihugu bagize ico bamarira Uburundi turabonamwo Magi wa Maison Shalom turabonamwo Esther Kamatari turabonamwo Miss Burundi Keringaruko turabonamwo Tetero turabonamwo abarundi kazi benshi cyane gose mbiga nabo nyine washatse guha kwerekana ya fierté ko nabo nyene baba bari mu byishimo nova guti mu butunzi bwa abakenyezi twa dufise ngaha mu Burundi mbiga byakuje mu gute kubaterateranya bose ukabashira mu masanamu yawe mbiga hari muri abo bose aroba amaze kubibona akavuga ati sha warakoze cyane kuko urumva nagaciro ubuhaye umuntu uvuga ati arashinze nanje mu bakenyezi bamaze baryohera igihugu mbega bimeze gute reka mpere kubanyandikiye bambwira ati nukuri warakoze en fait sinaye nibaza hari n'abantu bamwe ntaye nibaza ko bonyandikira ariko bacanyandikira nukuri ngo narakunze text kandi warakoze kunshira ku masanamu ni en fait ni fierté kuri jewe nukuri abaje bakambwira bararyohewe baranabikunze hama igituma ngira ko ni excuse abarundi kazi bakoze ibintu byinshi byiza ni benshi vraiment ntawaje kuvuga ati mbega je kutanshizemo voilà ngo habuze jewe mbega ntawo bayashavuga ati jewe ushira ku masanamu gute utamusavye uruhusha ko turatandukanye nta urabimbwira ngiye bazobimbwira après uracarindiriye ndacarindiriye ego mbega ntibigeze ugira ubwoba bwa ati none bano bakenyezi nabo bigeme ndiko ndashiramwo ntabasavye uruhusha ntibizaba bingirira ikibazo canke bavuga ati uko biri kose ndiko ndabavuga neza ntaco bazongira voilà navuze nta kibi ndiko ndavugamwo ko ari abakenyezi kandi tuzi ko ari abarundi kazi nukuri tuko turabashira habona ahubwo ubwe abantu babone kandi nimba ntariko ndabacafuza aussi abantu la majorité y'abantu nashizemwo hajya n'abantu bari personnalité publique bazwi bamenyereye kuja ku mantu nk'ivyo je nibaza ko aho nta kibazo kese nk'umuntu bibwiye ikibazo après muga nuko nta muntu araza ambwira ngo kubera iki muga hari abagenzi bambwiye none ko iki uyumviye gushira ko kutashizemwo naka kandi ubona ko ari karangura ibintu hirya no hino ko kutashizemwo uriya urumva samvuga ati nukuri ntabona ushiramwo bose nawe nashizemwo urumva ni bake ku barundi kazi dufise hano mu Burundi bafise ibintu bariko barakora kandi bishemeye cyane byo kurata ni benshi ariko kuba nashize mwabo nibisigura ko arabo bonyene ahubwo nuko
bon nabagize nk'icitegererezo nereke abandi bantu batabizi koma ivyo umurundi kaza ariko rakora yego urakoze cyane mbega tugaruka mu mwuga wawe wo kwandika ivyese mbega muri kano kanya uri kurabona yuko uzohava gufasha muri kazoza uri kurabona ko uzohava kugeza aho mbeho ibwa mbere na mbere wifuza ko uwo mwuga wawe kugeza hehe ubona yuko uzohava ugera ko canke hari intambamye ukibona ukavuga ati sha nubwo nshaka ibi bintu hari ikintu kikinzibiye bon jewe novuga nti ahantu nshaka ko uyu mwuga ungeza premièrement ndashaka ko bitoherera dufate tumenyereye ko okay muri CCF ariho tuja gupresenter amatexte yacu nyene nshaka ko abarundi canke n'abandi bantu batahura ko kuvuga ivyese si bijyanye si ibintu bisinziriza si ibintu nyene birambira ariko nyene ndashaka ko mu madomene yose mu makote yose nzoshobora kuvuga soit ari nka idesha gutanga mu ma entreprise kugira publicité kugira ibindi bintu kugira ngo ijwi rishike hejuru non seulement kuri jewe ariko no kuri abo bantu ndiko ndavugira hashobore kuba impinduka nyene novuga nti shaka kugeraho jewe slam canke amatexte yanje no yakoresha ahantu kure cyane aho abantu bo kwibaza kuvuga ngo okay mu bitabo kuja gupresenter y'abazungu abaki abantu bumve igifaransa oya ndakeneye ko n'abantu bari anye abanyagihugu soko abanyagihugu bashobore gutahura ico slam bashobore gutahura ico icese bumve ko ari kuvugirwa ari kuzana changement muri mu kibano canke no mu gihugu kumva ko iyo slam yoterera muri mwiterambere ry'igihugu cacu natashana mwiterambere ry'umukenyezi muri rusange bega ho bari ntambamye ubona muri kazoza woshobora kuzohura nazo bivanye n'iryo hangiro ryawe wihaye bon kugira eka mpere kuvuga intambamye zubu kuko rumva iza kazoza ziza kubera izubu zihari ego vyose rero ndabiye ku ntambamye abantu benshi badatahura slam cari ico babona umenga ni façon yo kwiryohera ntibabifata osiayo ntibabiha valeur babona umenga ni ibintu bon ni ibintu nibijya nyene tubona ni bya bindi nyene babiha agaciro ariko izo ntamba biradutuma twebwe abanditsi canke abanyavyese twumva umenga turagize isoni ryo kuvuga ibintu byo gushikira bajya abantu kugira ngo umwuga wacu canke impano yacu igere kure tukumva umenga ntibaza kubitahura ntibaza kumenya ibyo ari byo nico gituma rero novuga ati muri kazoza en fait sindiko ndaprevoir ngo intambamye ariko ndiko ndaprevoir ko hoba changement ko intambamye zubu unyezo bazaravuye yego zaravuye abantu bakaba bayatahuye icesi carico no seulement kuvuga ngo anye mu Burundi ariko même no mu mahanga bamenye ko au Burundi il y a abantu abaslameurs abantu bivyese abantu babitahure nyine bamenye ko bahari yego urakoze cyane tubona ko namasaha ariko asana yaturiga Denive nirihe jambo wotekerera umurundi kazi ariko aratwumviriza cyane umwigeme umurundi kazi umwigeme nkawe muri kano kanya ariko aratwumviriza nakaye kajambo gato gusa uwo mubwira message ego akajambo nobwira umukenyezi ariko aratwumviriza muri kano kanya nuko atokwisuzugura même si bariko baramuca intege hirya no hino turaronka abantu baduca intege bakatubwira ati ibi bintu ntubikore kirazira uri umukenyezi baduca kuvuga ko wakoze ibi n'ibi ariko wewe banza wiyumvire vision ufise banza wiyumvire aho ushaka gushika nk'umukenyezi canke même naho tovuga nk'umukenyezi nk'umuntu wewe ushaka gushika hehe rero ntuwemere ngo abo bantu baje kuzimya canke baze kukubloka gushika ushaka gushika oya reha kubumviriza ahubwo we ihihangiro yo gushika ahantu kandi ntube décourager n'ibintu bikubako uvuga ngo hari abakenyezi bakoze ibi batigeze babishikako baciye
peut-être babica canke bavuga nabi ariko nanje ndumva ko ninabikora bazomvuga nabi ariko uri umukenyezi nukuri uri kuratwumviriza ubunyene ndagusabye ntuzocika intege bivanye n'ivyo abantu abandi bakenyezi bakoze biyumviye batashitseko canke habaye intambamye kanaka ariko wewe nk'umukenyezi hagarara ushika muvuga ati genda ntegereza gushika hari ahantu ego nturabe ibiguca intege nturabe ibikubloka ahubwo fonsa kugira ushike hari yanyu ushaka gushika urakoze cyane Deneve ndagushimira cyane turabashimiye namwe twizera ko n'undi munsi nitwabikora ko muzotwitaba neza cyane ntiyanda nabashimira ko mwanyiyumviriye ko ego agirirwa ibakwe urakoze cyane nuko rero nshimira namwe mwese mwateze amatwi nshimira wewe wese ushobora kudukurikirana ashimira wewe wese wafashe umwanya wawe ukatwumviriza